uriho je akatari gake mpanda mu telefone ngamuvugisha niwe nigeze kumubaza twaganiriye ku bibazo vy'amoko ndamubaza none wewe bigenda gute ibi bintu uvuga ku bibazo vy'amoko kuri umusende DFDD nk'abandi ni guko ibyo uvuga bitandukanye gose na biriya bintu twumva n'abandi basende DFDD niwe yaciye ambwira inyishu we yampaye ambwiye ati ijya sende DFDD mubona yishuye ibintu bisa nk'ivyo Ndereyimana yishuye ngaha we yambwiye ati bijya bakora bijya mubona bagira sivyo vyiyumviro nyene twebwe twanditse twumvikanye ko usomye ivyo twanditse ko sende DFDD yogira ko acampa n'ururimbo rw'abati subira wumvirize runo rurimbo twebwe rwa sende DFDD byo ruvuga usanga ubwo nyene rugwanya ibintu sende DFDD dusanga iriko irakora mu Burundi we yambwiye ko afata ko umugambwe wabo umeze nk'indege yoba yaranyurujwe iri mu kirere ko ijambo ngo hijacked ry'icongereza ni indege ifiswe n'abantu bayinyuruje iri mu kirere bugaraniyemwe abantu bose bari muri uwo mugambwe uyu munsi batazi iyo izokorokera n'ingene bizogenda atariko bijya bintu bariko barakora bajya abantu siyo CNDD-FDD twe duhuriye ko vyumviro byacu uko niko yanyishuye bisa nuko Ndereyimana yavyishuye ariko ico mvuga je nuko ari ukubatera intege bene abo bantu baba ariko baravuga ivyo vyiyumviro vyubaka bitandukanye n'ivyo turiko turabona abatwara Burundi bariko baragira. Ego murakoze Pacifique. Tedi ndabona yadugije ukuboko ngira mu munota umwe sinzi ko ari cyo mugomba kunganira kugira ngo Alice yakire umugukurikira. Oui kuri Kenya hari imvura nyinshi isegenya ahantu kuri tera ikibazo ca Kenya cyukunoma umu-consul sinzi ko mwibuka yuko umugenerale yatwara contingent ya EAC yarinze kudemisiona uko yahigwa buhungwa en fait yavayo harabaye humiliation ikomeye ya Kenya donc birumvikana yuko bashaka kubana umu-consul kugira bipositione mu karere bavuge bati ubu ko M23 iri mu biganiro idoha reka tuwike mu representante ko nabonye ari umugore ariko umuntu abwiza kuguma yibuka ukuntu bagishika bavuze ngo mwamfete ngo n'abanyarwanda bari degize mu bakenya n'indi n'ama image menshi kuri WhatsApp yaravyerekana donc ni ya ideologie nyene yatumye nabo nyene bavuga bati bumva ikibazo cyo mu karere ubu ko bacumvise bashoboye kurungika umukonsul si mu ambassadeur mugabo bavuga bati reka tugire pa nico nagomba kuvuga cyo nyene Tedi mazina umuntu akumva havage yo havatahura ko Kenya yo bishigikiye M23 Kenya nibaza ko yumvise ikibazo muribuka ko negociation ya mbere yabereye Nairobi hanyuma leta ya Congo niho yatangura la notion de terroriste ivuga M23 barabasohora mu nama bonyene bagumana n'abamayimayi bose Kenya yagira byumva pole kwibashigikiye ntavyonzi ntabwo nayibajije mugabo uko mbona nuko igene vyagenze muri bukikete umugenerale wabo yanditse avuga ati ndagiye kubera hari drone zindari imbere n'aba mercenaires niyo baraza amadrone ku nzu yiwe arate baravamo ariwe yatwara contingent yose ya EAC n'abarundi barimo donc birafise byose isano nta kintu na kimwe kiba surprise en fait ibintu bifise isano muri histoire courte tubamo murakoze cyane Alice ngira two kwakira umugwi ukurikira hanyuma tukaza gutandukira mu kanya igice cya nyuma cya kino kiganiro. Ego Jiberi umugwi wa kabiri hariho uwitwa Douglas niwe yatanguye gusaba ijambo muri umugwi ugira kabiri niba ariko batwumva Douglas mu kugura kamiko kanyu mukabaza ikibazo cyane canke mukagira intererano yanyu. Ego murakoze kunyakira bona guma kubaza Pacifique hamwe leta y'u Burundi yotumirwa muri ibyo biganiro biri Doha canke muri Washington eske kubwa uri kuriyumvira ko kukurikirana cyane abantu ubona bo kwisigura gute kubijanye na representation hajya muri Igoma canke muri Uvira canke mu ntambara irabera hariya Chakaraho kabazo konyene murakoze cyane Douglas ngira yagatahuye Pacifique ukurikira Alice ukurikira ni jambo niwe mana mushobora byose ngira ngo nizina yihaye niba ariko aratwumva hashobora kugura kamiko kiwe no yene agashikiriza ikibazo ciwe
Ego murakoze cane nanje kumpa ijambo. Je ikintu nagira nshikirize ni intererano hanyuma ndaza kurangiriza ku kabazo kamwe nza kubaza Pacifique. Twihweje neza ibintu biriko birashika kuri iyi FDL ni ibintu vyari bisanzwe vyarateguwe kuva kera. Namye numva abantu bamwe bavuga ngo kubera ko aba FDL ngo bashaka kuza mu Burundi ngo kuki batogenda mu Rwanda, ukamenga kugenda mu Burundi baritumiye canke nibo badesize kugenda mu Burundi. Baratumiwe na bene wabo bafise ivyiyumviro bimwe vyo guhonya ubwoko bumwe, kuko ntushobora kumbwira ko CNDD-FDD yari ifise intumbero yo guteza imbere igihugu canke kugira aho ikuye igihugu igishikana ahandi. Rero FDL na CNDD-FDD, Ndereyimana mbabarire, vision n'imwe niyo guhonya ubwoko bumwe. Niyo mpamvu iriko iriyegereza abo bene wabo. Simpakanye ko hariho abafise intumbero nziza muri CNDD-FDD, ariko novuga ko bagiye ahatariho. Bamye batubwira ivy'indirimbo zabo. Urumva rero kwikingira ugashira amajambo meza imbere ariko ufise intumbero imwe biraboneka, kuko niwe ufise igihugu imyaka 20 hanyuma ibintu vyose bikakuyangarana mutari mufise iyo ntumbero. Rero FDLR iriko iragenda aho yakigwa, iriko iragenda aho yatumiwe, ariho mu Burundi, ariho abo bagabo bose bashaka guhonya ubwoko bumwe. Ikibazo rero je ngira mbaze Pacifique, ni iki cokorwa? Kuko kuba twaraguye mu kaga twaramaze kukagwamwo. Nk'abajejwe agateka kazina muntu, ni iki wohanura? Kuko ibihe biri imbere ni ibihe bimeze nabi cane ku muntu w'umurundi ari mu bwoko bw'abatutsi. Nongera ko nkavuga n'ubwoko bw'abahutu, n'uri mu bwoko bw'abahutu adafise vision imwe nawe, kuko bazomujaniranya. Rero novuga muri ibi biganiro tegura, umunyagihugu akora iki mu bihe vy'akaga bigiye kuza kuri we? Murakoze cane. Murakoze. murakoze. Umunywanyi akurikira ni uwitwa Emmanuel Iradukunda, niyaba ariko atwumva. Emmanuel Iradukunda, ijambo rigwanyu ni mwamuriko matwumva, mugura akamiko kanyu mubaze ikibazo canyu canke mutange intererano yanyu. Murakoze kumpa ijambo. Ikibazo nanifise ikibazo hamwe n'intererano nashaka kubaza. Mbe nagira mbaze nka Pacifique Ninahazwe. Nagira ndamubaze yuko ko FDLR mbona ari umugwi ujejwe guhonya ubwoko bumwe, kandi uwo mugwi tukabona ko ari wo ugiruze mu Burundi. Mbe mubona uko nagira ndababaze, mubona intambara botera intambara mu Burundi bivuye kuki? Vyoba bivuye kuki? Nkuko uyahejeje kubivuga uyu jambo, je mbona ahubwo menga ni politike mbona menga bo bagira bakore. Abarundi ubu murabona ikintu cari kibahanze ni gitoro, umuyaga nkuba n'amazi. Mbona ahubwo yoba ari iyindi politike igira yinjiyemo kugira abarundi babanze basamazwe n'ivyo. Hama ikindi kintu mbona, mbe aha narigeze kumva amakuru, ntabwo ndi mukuru cane muri politike ariko kenshi ndakunda gusoma ivyo Pacifique yandika. Hari nari narabonye ngo hariho umugwi ngo ugira ngo uzufate intwaro urwanye iyi leta
y'Ibujumbura, reka tuvuge y'Ibujumbura kuko sinumva ko ari iy'igihugu kuko nta banyagihugu bagifise duruwa yo kwitorera ababatwara. Nca nibaza ati none uwo mugwi woba uhari burya ntiwoba ugira usamazwe nimba uko koba waratanguye ntiwoba ugira usamazwe n'iyi FDLR akaba ari politike bazanye kugira basamaze nabo aba ariko barategura ikintu kugikora ntibaze bagikora. Nico kibazo nari mfise. Hama uwo mugwi wumvise ngo witwa ngo iki Emmanuel? je nitwa Emmanuel. uwo Numvise ngo mugwi uwo mugwi uvuga wumvise bawuvuga he ko ari wabande? numvise bavuga yuko ari umugwi donc w'abantu bagiye bahunga leta ihari bahungiye muri Belgique bagira bazoje hamwe bakoresha intwaro mu kurwanya iyo leta. Rero niyo mpamvu ndabaza isi heyerema uwo mugwi woba uhari burya ntiwabagira bawusamaze kugira ntukore ico wagira uzotegerezwe gukora. Ico ni ikibazo nongeye kubaza. Hama ikindi naco turazi ko hariho uwundi mugwi wa Red Tabara nawe nyene nashaka mbaze eske nivyashika iyo FDLR ikaza mu Burundi gatera intambara kuko byo vy'intambara sinumva naho byo babiturutse kuko sinzi numva ko baba bahamagawe eske Red Tabara nivuga ngo nayo ngo bakabakina politike gasanga Red Tabara igiye bafatane nawe burya ntimwumva ko ari ikintu categuwe gishobora kuzogira nabi igihugu. None ibi byose ko vyamaze kumenyekana ndababajije nkamwe bw'abanyepolitike hakwiye gukorwa iki nikihe kintu abarundi bakwiye kugirira ko attention bakaba amagabo kuri ivyo bintu. Sawa muhezagirwe nico kibazo canje. Murakoze Emmanuel. Ngira Alice twobwira ko hariho abandi batatu baje hariho abandi banywanyi ngira ngo ego Gilbert nkundiye tukabakirira rimwe tubakirire kugira rimwe ngo ego tubakirire rimwe. Ndabona Hassan Gatwa niwe yakurikiye mu gusaba ijambo Hagera na Nkongoro hamwe na Save bashe bitegura kugira ngo twakire umugwi w'ibibazo abatumire bashobore kwishura. turahera kuri nde mwaba mutwumva mwokugurura akamikro kanyu. Alice Hakizimana mahoro meza. Mahoro Gilbert niyo mahoro meza n'abatumire bose turabaramukije. mwiriwe. Ikibazo canje ndagitumbereza ngira ngo kubatumire bose ko ibibera muri ivyo abo ba FDLR bakorana ibintu biri nuvuga birenze ubwenge n'abana ibintu bitagahomera bunwa. Hanyuma hari amakuru twigeze kumva bavuga yuko hariho abinjiye mu Burundi hama baca bagerageza gutera n'u Rwanda bagera ku giti c'600 hanyuma twumva ngo bakubiswe n'inkuba. Iyo nkuba rero ntitwamenye iyo ari yo. Urumva rero ko ivyo ari ugukwegera akarambaye igihugu c'u Burundi. Urumva rero ko ivyo nimba vyarabaye Pacifique n'abandi batumye baraza kutubwira nimba bafise amakuru kuri iyo nkuru. None hamwe vyobandanya gutyo mubona yuko bazohaba bakwegera Uburundi mu karambaye na cane cane ko u Rwanda rudashobora kwemera yuko abantu bazoza batera bava mu kindi gihugu batera u Rwanda cane cane bava nko mu Burundi batera u Rwanda. Hamwe botera u Rwanda urumva abanyarwanda ntibashobora kuvyihanganira bazohava nabo nyene bagira ico bakoze na cane cane ko nyakubahwa perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame yavuze yuko iyo umuriro watse bawusanga iyo uri ntibashobora kwemera yuko uza kuhakira mu gihugu hagati. Murakoze cane Imana ibaheze. Imana iguhezagire nawe ngira uko wubahirije n'umwanya turagushimiye. Alice ukurikira ni Hagera niyo bariko aratwumva yo kugura akamikro kiwe akabaza ikibazo ciwe canke akagira intererano yiwe. Hagera ni mwaba mutwumvira muri Rwanda. Yego murakoze mwese ndabaramukije mwese n'abatumire buno munsi. Ikibazo hari ikibazo en même temps ni commentaire ku kiganiro cy'uno munsi. Hari ahantu numva nk'uko uno munsi yari abatambira hamwe bahuye kubera ukuntu muriko muravuga ibiriko biraba muri kariya karere
mutavuga ayandi maspe y'ibintu biriko biraba, umengo ibintu bisanzwe, bamwe bafise ideologie ya génocide, abandi nabo n'aba victime bien sûr, donc bagomba kwidefanda. Kandi tuzi neza kariya karere ko bidatomoye neza. Rero uno munsi ngo FDLR yaje mu Burundi. Ubwa mbere babivuga, abatumire b'uno munsi kuva kera barabivuze. Ngo baragize n'amasezerano i Bukavu en 1996, je crois. Ivyo byose ibintu bavuga ngo abo bahutu ngo jenoside barayitegura kuva kera, ngo normal ko bazana i Burundi. Ikibabaje rero nuko tutabona ko ukuntu abahutu nabo bagira imigwi yabo nuko n'abatutsi bagira imigwi yabo, kubera ce n'est un secret pour personne ko abantu bitwa ntuza M23 cyangwa abagwanira novuga le peuple rwandophone muri Congo, il est supporté par l'État rwandais et l'État ougandais. Na kimwe mu bivuga ko c'est tout à fait normal ko biba, kandi hatsinda nuko muravye na leadership iri mu batatse Congo cyangwa abakongomani bagiye iwabo kubohora abiwabo, harimo benshi bari mu gisirikare cy'u Rwanda bagitera u Rwanda. Ivyo byose mukavyirengagiza, ariko mugapointa gusa leta y'u Burundi ngo ariyo irimesha, ngo iriko iragenda naho hoba hari amantuza. Ariko hagera nimba wakurikiranye ikibazo tubaza nuko mbega hamwe amasezerano yoja mu ngiro, Uburundi butashizwemwo, kandi hakaba hariho imigwi itegerezwa kugwanirizwa hamwe na leta ya Kongo n'umuhari M23 mu gihe bumvikanye, abo bagwanywa bazoca bajahe? Nico kibazo kihari. Hanyuma kuki ubwanyu Uburundi butigera canke abategetsi b'u Burundi badasaba kuja mu biganiro nk'abandi kugira ngo hatogwe inyishirahamwe? Bon, kuri jewe jusqu'à preuve du contraire, ibintu biba hariya mu karere, il y a tellement de ntuza ama ambition cyangwa ama intérêt y'abantu benshi ko biturengera rimwe na rimwe. Bon, bien sûr, on utilise toujours les mêmes personnes, c'est-à-dire yaba ari abahutu yaba ari abatutsi, pour commettre leurs méfaits. Mais ibyo bintu tubyirengagije, tuzoguma tuvuga ngo abo bantu bagiye i Burundi, kubera ko Uburundi butinjiramo, yababwiye ko Uburundi butariyo. Uburundi premièrement kenshi murabucinyiza mugatuma muvuga ngo bariya abantu bari ku butegetsi ngo ntacyo bashoboye, bariya abantu n'aba imbécile. Mais s'il vous plaît les amis, ça fait 20 ans baguverne igihugu, gushika uno munsi Pacifique Ninahaze ntiyigeze ngira ngo kuva 2007 atavuga ku munsi baracyari hariya, c'est-à-dire aho gateretse hariya karagumye. Ikintu gihari nuko il faut leur donner leur props, kubera igihari uno munsi nuko hariya mu karere hari des éléments négatifs zigomba kunantegurwa, yaba ari FDLR yaba ari n'izindi ziri muri Congo ziveko. Ariko ibiko babo mu Burundi uno munsi ntituze tubyitiranya ngo abantu bari ku butegetsi ngo ni babi, kubera je trouve toujours malsain ko igihe cyose hari intwaro y'abahutu bagomba kuyitiranya n'abajenosideri. Prodebu yaraje abajenosideri, CNDD-FDD abajenosideri, ngo abari imbere yabo abajenosideri. None ni ryari umuhutu azotwara? Hagera mumbabarire ndabaciremo, ubwo mwakurikiranye neza amajambo yavuzwe mu kiganiro canke ivyo muriko muravuga n'ibiri mu mutwe mwiyumvira gusa? Ivyo muvuze nivyavugiwe muri kino kiganiro c'uno munsi canke nibivuye ahandi? Ngira ngo ni ikiganiro nico cyari bivuga. Kumbure ngira ntimwakurikiye neza, ariko musoze kumbura umwanya muracawufise, muracasigaranye iminota ingahe? Mwebwe mubona uno munsi hari amakenga mufise mu gihe amasezerano ya Doha na Washington yoshirwa mu ngiro? Nta makenga mufise kuri kazoza k'umutekano na politike mu karere k'ibiyaga binini mu gihe Uburundi butoba burimwo? Mwishure kuri ako kabazo, ngira muzoba mukoze, hanyuma duhe ijambo abandi. Ego murakoze. Rero nta makenga bintera, kubera nkuko navuze amaforce négative yose n'abantu bose bakoze ibara bazoronka ibihano bibakwiriye. Ariko tuze hano
dushire Uburundi cyangwa abantu batwara Uburundi no munsi nibo bariko baragirira nabi Kongo cyangwa nibo bariko nkuko mwabivuze ngo base arrière aba FDLR kandi muzi neza ko aba FDLR abacyuza ko ari aba genocidaire mukaca mubishira no nabo barundi bari ku butegetsi ngo nabo n'aba genocidaire mutumva neza icyo kiraba mu kaya karere kubera s'il faut avoir une bonne discussion ngira ngo hano turakuze kandi bamwe barafise na ntuza na experience kariya karere harimo byinshi biruta ibi turiko turabona ariko nitwoza tuvuga gusa ngo bajya nibo bari mu vengo abandi bose ngo ni sawa murakoze. Murakoze cyane ariko hagira ngira mwumvise yuko atawuri karavuga ngo bani babi canke bari ni beza ahubwo ikiganiro gihagaze ku makenga nakazoza ku mutekano wo mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari gira arise two kwakira uwundi ndabona Teddy yadugije ukuboko yihangane gato tubanze twakire abandi batumire ngira muraza kwishurira rimwe arise umunywanyi akurikira Gilbert ni Nkongoro ni mwamuriko muratwumva mwokugura mikro yanyu mugashikiriza icyiyumviro cyanyu cyangwa mukabaza ikibazo cyanyu. Ego murakoze cyane reka ntangure ndamutsa bariko barakurikira kino kiganiro n'abatumire b'iteka mwatuzaniye uyu munsi si kenshi nkunze guhurira mu kiganiro naho biba kenshi kubera umwanya na Pacifique na Emmanuel Mbereyimana ku bwanjye abo n'abantu babiri mbona banasa ndazi ku byo baciyemwo n'inguvu zikibahagaritse bahagararira ibyiyumviro byabo n'ukuri kwabo muri kirimani bazitoroshe y'ubwoko n'ibindi. Ubwa mbere nagira nduzi ijwi ngaha ndabashimire nk'umurundi ku byo bakora jewe birampimbara cyane nkabatera intege mvuga nti mubandanye. Hanyuma nagira spesialima mvuge kuri mbaza akabazo Mbereyimana kuko banamubajije ibibazo bijyanye na CNDD n'abadutwara uyu munsi ko yababayemwo rero nagira ndamubaze inguvu azikura he kumva yuko mu bihe nk'ibyo murumvise n'uhejeje kuvuga abantu tugifite amanostalgie y'ubwoko n'iki wewe ukura he izo nguvu narumvise timonyaje zawe ukuraho izo nguvu zo kumva ko inyota y'uko kuri ukaguma ushaka kwitandukanya n'ikibi rero birandyohera cyane cyo ndakubaza ico kibazo. Hanyuma nagira nicyo mbaza na Pacifique canke na wundi wese Teddy yocishura nagira mbaze ku bijyanye n'icokorwa iyo muriko muravuga ibihari igenda bitahura niko biri ntaco mubesha niko kuri mugabo umuntu agumana inyota yo kuvuga ati none hokorwa iki nk'ubu turabona yuko FDLR cyaravuzwe no mu nama nshingamateka hariho umuntu yavuze ati abantu bari ngaha nta n'uburangamuntu bamwe barabaha cyangwa iki hariho ibimenyetso muga je ndibaza none icokorwa n'iki kugira ngo dukingire kumbure ko Nkongoro ngira iki nico gice cya nyuma tuca dutandukira ngira aho kabazo kawe kumvikanye niko turangiriza ko muri kino kiganiro ndagushimire. Nagira ariko nimba hari akandi kabazo wari ufise ariko yego kabaze karahari kajanye n'iyo migwana spesialima rero bara kuko iravugwa rero nagira ngo abo batumire batatu ya Pacifique Teddy na Emmanuel bagire ico bitubwiye ko hari abarundi benshi kumbure biho umwizero bagire ico bitubwiye ko bazobakoze. Murakoze Alice ngira twogaruka ku batumire kugira ngo dutandukire igice cya nyuma kuko umwanya watujanye. Ego ngira Teddy mbona yadugije ukuboko ngira twomuha ijambo bwa mbere akishura hanyuma Emmanuel hanyuma Pacifique hanyuma dutandukire igice cya nyuma cyo gusoza nico kibazo cyagumye kibazwa ku vyokorwa. Yes, nagomba urakoze Gilbert nagomba kwishura buriya mu shinyantahe cyangwa umusore yavuze imbere y'umutumire y'umuntu yabajije ikibazo bwa nyuma. Ego yitwa Hagera arabumva. Gukompara FDLR na M23 nta shingiro bifise na rimwe ndavye ukuntu jewe nagiye kubaraba kuba nari curieux en fait nagomba kumenya en quoi consiste le mouvement mu bintu by'ubwoko baravanze
harimo ba Bisimwa, harimo ba Byamungu, harimo ba Colonel Nzenze, harimo ba Makenga, harimo ba Nsabimana, ba Colonel Nsabimana, n'abantu b'ubwoko bwose baragerageje kugerageza utaravuga na AFC ngwizana. Donc bakompara ngo uze gukompara un mouvement yavuye muri groupe génocidaire yo mu Rwanda iriko iravogera yazanye ideologie yayo mu Burundi, iriko ivogera Burundi ko yamaze kwiinstalla presque idéologiquement mu Burundi, ntibikunda. Donc nico nagomba gusinyara. Ikindi cya kabiri, muri 2012 babarasa mu mugongo, barashwe na Afrique du Sud, bari abantu bari muri SADC, Afrique du Sud, Tanzania na Malawi, bariko barirotira muri Goma, babarashe mu mugongo kandi bemeye kuribera Goma ngo basubire iyo baje. Babarashe barahunga, bamwe bahungira i Buganda, abandi bahungira mu Rwanda. Ibyo birazwi. Muri manda ya MONUSCO harimwo kuneutraliza FDLR, ntavyo yakoze. Ko FDLR ni mouvement yavuye mu nterahamwe no mu ba ex-FAR bari bavuye gukora jenoside mu Rwanda. Inyandiko zabo n'ivyo bavuga na ideologie nibo bayinyanyageje muri Kongo. Donc ico ni cya kabiri. Je mpora mbwira abantu nti Makenga yivye akazi ka Bintou Keita en fait. Akazi Bintou Keita yarashinzwe ko kunetaza FDLR, bo basubiye mu misozi ya Runyoni, baramanuka baragakora, barabirukana muri Masisi, barabirukana kugera muri Sud Kivu, ubu bageze ku mupaka. Ikibazo cyacu twe abarundi ntabwo ari gukompara parce que c'est pas les mêmes, parce que M23 rimwe abakongomani, ababembe, abahavu, abashi, abatutsi, abahutu, ivyo ni ibintu biri palpable réel. Donc akazi ka MONUSCO baragatwaye, nico gituma MONUSCO n'ubu ico nababwira nuko itagira na droit yo gufata inkoho muri Goma. MONUSCO bagenda nk'abaskuti, barambara uniforme ariko nta mbunda bashobora gutemberana mu muji, nta patrouille bakora, kubera manda yabo yari gufata kuneutraliza FDLR n'ama mouvement armé yaragwiriye. Ubu bari Beni, bashinze centre de commandement conjoint yabo, bayijanye Beni, ariko muri Goma nta burenganzira bwo gutembera bafise. Ico nagomba kwishura yewe umuntu wacu nuko nibareke gukora comparaison zidakunda. M23 abazungu bayikarifya backed by Rwanda canke Tutsi led movement, niko bavyita muri langage journalistique. Ariko non, c'est un mouvement révolutionnaire, à l'inverse de l'armée burundaise qui est une armée coloniale. Twahawe n'ababirigi bayiduhaye packaged, turayivanga muri Arusha, ubu icika ce qu'on ne comprend pas avec le CNDD FDD. Itwagwa n'umu général autoproclamé ari Neva. Umuntu si on lui manque de respect ni nk'abazarendo bose. Reka ngarukire ngaho, mugabo nico nagomba kubabwira, ngira nti nibareke gukompara, c'est pas le même, c'est un mouvement révolutionnaire irimo abantu bose. Ego Emmanuel, Urakoze. sinzi ko Teddy mwari mwarangije. Urakoze, sawa. Okay, murakoze, ngira turabaza akabazo kucokorwa mu kanya. Ndere Imana, ngira namwe mwumvise utubazo mwabajijwe, namwe mwo kwishura. Murakoze. Uyu ni Nkongoro. Nkongoro yabajije ati mbe nkurahe inguvu motivation aravye ibyo naciyemwo zo kuba nkihagaze, ncifuriza igihugu canje ko cohaguruka kubera capfukamitswe kigasubira kagira izina mu makungu n'ibindi. Inguvu nta handi ziva, ndakunda igihugu canje Burundi, cambere co ndakunda Burundi birumvikana kurusha ahandi hose ku isi, kuko niho muhira, niho nataye uruzogi, ndi Umurundi. Ivyo bigoye Burundi vyose biba bimpanze aho mba ndi hose. Je ndi umuntu ataraba no mu Burundi neza, niko nobivuga, kuva aho nciriye ubwenge. Baye mu mahanga nyuma y'igandagurwa rya Ndadaye imyaka 10, ngaruka mu Burundi ndahaba imyaka
ibiri mu ntwaro 2005 natashe 2004 2010 nyuma y'imyaka 10 nja mwibohero rikuru rya Mpimba mpogwa ibinyene uri kuravuga byo guhakana ubwo bube gito bwo gushaka gupfukamika gutwara abarundi babacuritse n'ibindi bancira guherayo mu nyuma babishira ku myaka 20 nyuma y'imyaka 4 ngira amahirwe ndabacika aho mu Mpimba sinovuga ko nari Burundi n'ubundi mu buhungiro urumve Burundi sindahaba ndahakunda ndahakumbuye ibyo byose bintera inguvu zo gutaha iwacu nkipfuza rero ko Burundi buzogira abatware bavuga bati ntihakabe impunzi mu Burundi ntihakabe impunzi y'umurundi mu mahanga abatware badutahana twese bati taha mahoro ni jya nawe mwishire mwizane mukore ibikorwa biteza imbere igihugu canyu abantu bafatane mu nda ico gihe nzumva niruhukije pe kuko nejo bundi byoshika akagira n'ushaka gukubita urugohe akatubesha akadutwara agashaka kudutwara ducuritse nzohaguruka ndamubwire nti teshute izo nguvu Imana yarazimpaye ndazifise mu mutima wanje ndazumva ineza y'umurundi wese ineza y'igihugu canje ndayikeneye kandi ndishigwa rimenetse burya bizotinda bishike mu ncamake n'ivyo nokubwira nta yindi motivation hanyuma Imana rurema vyose yama yankijije aho bagiye kuntwara kuncisha ku buhomba n'ivyo nokubwira hari Imana hari n'ishaka kandi ubwo Burundi ndota bwifashe abarundi bafatanye mu nda abarundi bose bari kubikorwa biteza imbere ndizeye ko nzobubona mu ncamake n'ivyo nokubwira. Murakoze cyane Emmanuel Ndereyimana. Pacifique namwe mwo kwishura kugira mu kanya dusozere ikiganiro mu gice cya gatatu iminota iri kiratujana ariko sinzi ko Ndereyimana mwari mufisa kandi mwagomba mwongereko umva umenga mikro yanyu yari icuguruye. Kumbure ko ngira Pacifique mwo kwishura Emmanuel yari yahijije icyumviro. Murakoze wa mbere yagize ati Pacifique naje kwijambo murakoze. Wa mbere yagize ati hamwe Uburundi bwotumirwa mbega idoha mu biganiro bwoja gusigura gute ingene buri buvira ingene buri mu byo burimo umva ntocijura ico nibo nyene bocishura baramutse bajayo none urumva nta nivyo ntaco banabivuga ko babikeneye nta nico bigeze banavuga ku masezerano yasinywe yaba yi Washington yaba izi engagement z'idoha ubundi nk'igihugu gifise y'ingabo kuriya gihagazeyo carateza kuvuga aho gihagaze nta na kimwe bigeze babivuga ko niho namye mvuga ko dutwawe ukuntu guteye isoni dufise abategetsi bagoye gutahura ingene batahura ingene ibihugu bitwarwa mu gihe c'ubu hanyuma habagize ati FDL ntiri mu Burundi ntiyapfuye kwizana yaratumiwe kubera ko bafise ivyo basangiye mbona twabivuze ikiganiro uravye umwanya twamaze tubisigura mu igice cya mbere cyahagaze cyane kuri ivyo bintu ku buryo numva nto biteba ko ubundi ati mbega yaciye n'abazi cokogwa nico tuhava twicura ko mu kanya Emmanuel Iradukunda yagize ati mbega ibi vya FDL biriko biravugwa byo kuyizana mu Burundi ntiyoba ari indi politike CNDD-FDD izobizanye kugira isamaza abarundi bibagira ibindi bibazo bari barimwo iheze ibinjizemwo ivyo bindi sino kivuga uko nyene muri rusange ico twofata nka politike yo guhenda abarundi ni iki kivuga ivy'amoko iyo CNDD-FDD iriko iravuga ivy'amoko hamwe igashaka kwereka nk'ubwoko bw'abahutu ko womenga irabukorera bwo kiba ari kinyoma je ndavye ikibi CNDD abategetsi batwara uyu munsi bakora bagikorera impande zose nta murundi ahiriwe kubera intwaro ihari uyu munsi abarundi bose bari mu kaga mu maganya bari mu marira bari mu bukene batabona inyishu
kubera intwaro mbi ihari ivuze ngo iriko iratwarira yo biriko irabesha uravye bo yica uravye ibiharuro dufise jewe kenshi fatira ku vyo mba mfise iyo ufise abahutu n'abatutsi banyuruzwa co kimwe ntawoba ngo hanyurujwe ngo benshi kurusha aba je ndavye ibiharuro dufise nko muri ndondeza dufise abahutu n'abatutsi co kimwe abanyuruza bose babica nabi bose ntibavuga ngo wewe kuri umuhutu tuza kukwica neza kurusha uko tuza kwica umututsi bose bakererwa co kimwe bose batabwa mu binogo bitazwi co kimwe imiryango bose ntibwirwa amakuru iyo babo batawe co kimwe ntaho novuga ngo hariho ngo ukundwa kurusha ubundi ndavyo ivyo bakora je sinoshobora kuronka uwo novuga ngo batwara Uburundi ngo barakunda mbona ari kibi akarenganyo bakora mu ubutungane budakora ni ubutungane bukora ku bahutu bukaca buriya gukora ku batutsi barenganywa co kimwe mu butungane ibisata byose bidakora biriko byica ubuzima bw'abarundi co kimwe abanyabujumbura bavuga ingene batakigira aho baba ingene amazu yazimvye biriko biba ku bakozi ba leta b'abahutu n'abatutsi n'abasendefdd ntabwo biriko biba kuri bamwe bose bariko barira co kimwe wa mukuru w'igihugu wagiye kuvuga akaca avuga ko ahubwo abubaka amazu aribo bariko bata umwanya wabo ko umuntu yubaka inzu ya 300 miliyoni agasanga bayikose ku 180 gusa bakaca bamwikira inzu atazi amarira y'abarundi bakose Bujumbura amarira bafise uko ameze rero je ku bwanje ni intwaro y'ikibi kuri bose hanyuma ibijanye n'imvugo y'amacakubiri y'amoko bayikoresha kugira ngo bibagize abarundi bareke kuraba ibibazo by'ukuri bihari nayo ubundi nakaga iyo ntwaro yabaye akaga ku barundi bo mu moko yose hanyuma yagize ati yatwaje ikibazo c'imigwi umugwi ugira ufata ibigwanisho sinashoboye gutahura neza umugwi ariko aravuga uwo ariwo iruhande yuko niyo nari kuwutahura nari guhava nsanga ivy'uwo mugwi ntabirimwo ku buryo noshobora kuwishurira yabaje n'ikibazo ca Red Tabara tiyo tuyifate gute naho nyene sinoshobora kwishurira Red Tabara naho nyene ico mumbabarire ntacyo nza gushobora kwishurako yacerangiza abazi cokorwa ico ni kimwe tuvuze ko tugira tugaruke ko mu kanya uyu Hasani ati abatumiwe basa n'abavuga ibintu bimwe ati ivyumviro ntiboneka ko bitandukanye ahangira ngo ikosa sigi wacu muri Focode ntako tutagira kugira ngo nk'abantu bo mu butegetsi baze mu biganiro byacu ariko igihe cyose tubahamagaye baranka kuza ntibemera baboneka ko batinya ibiganiro batinya ahantu ari ikiganiro ari deba iri contradictoire ntibashaka kuyumva ni nayo mpamvu n'amaradiyo yose mu Burundi bayabujije ko twe dushobora guhabwa ijambo baratinya ijambo tuvuga bumva ikosa sigi wacu mu gihe abo biyumvira uko kundi banse kuza mu biganiro turiko turakora kumbura uko tuzoguma tuvuga dotinda bageraho bumva ko bakwiye kuvyitaba kuko ijwi ryabo naryo ridaheza ngo abarundi baryumve kuri bino bibazo bikomeye biba biriko biravugwa yanagize ati ikibazo kiri muri Kongo ni ikibazo kinini cyane twebwe twagihaye agace gato kaco ati hari inyungu z'ibindi bihugu ibyo byose twari kubizana aho ntibishoboka ko umuntu avugira rimwe ibintu byose ikibazo bwa mbere bwo tukivuga mvuze mu gifaransa ngo par rapport y'u Burundi dufatiye ku Burundi ntabwo twaje kwiga muri rusange ikibazo cya Kongo ntabwo twaje kwiga muri rusange injyane ziri muri Kongo sico kiganiro twajemo Focode ikora ibiganiro vyerekeye Burundi ni ukuvuga tuvuga dufashe ingorane ziri muri Kongo ico zipfana n'u Burundi ico zishobora gukwega ku Burundi ingaruka zishobora kuba ku Burundi kubera ibibazo biri muri Kongo rero ni ukutwumva Focode ivuga Burundi buriya ntabwo ivuga Kongo ntabwo ivuga ahandi Focode yamikorera ku Burundi kino kibazo cerekeye Burundi ahanini ingaruka uravye ingene Burundi buriko burigenza ku bibazo byo muri Kongo ibishobora gushikira Burundi ejo kubera ko ibintu tubona vyifashe uyu munsi hanyuma hari aho yatubesheye cyane ubwo sindiko ndamubeshye yego nukuri mbabarire Hasani ambabarire zo yavuze ibyo bintu ndiko ndavuga ngira muri ko muvuga witwa Hagera mvuze ibyo kwa Hagera ubundi Hasani yanadukeje
nshimiye Focode kubyo dukora mbabarira nayo ndamuvuze ko ibintu bitari byo hagera niwe yavuze bino bintu ndiko mu kanya mpejeje kuvuga rero ku bwanje nari mvuze ntiyanatubesheye yatubesheye ibintu bidashobora guca mu kanwa k'iwacu ariko aravuga yuko twagiriza abahutu bose ngo n'aba genocidaire ngo intwaro yose ngo ku muhutu ca tumwe no kuri ivyo bintu ubundi yaba twari kuja mu bagabo twamutwara mu bagabo akatwuhagira ayo majambo ntarigera aca mu kanwa kanje n'umunsi umwe sinshobora kuvuga ngo ubwoko bwose bumeze uku nama mvuga nti mu bahutu hariho abeza n'ababi mu batutsi hariho abeza n'ababi mu mpande zose dufise abeza n'ababi co kibi gishoboka muri bose haba mu bahutu haba mu batutsi harashoboka hose abantu bakora amabi ikibi twe tukigwanya nk'ikibi tutaravye ugikoze uwo ari we rero aha yari kutwuhagira kuko yatubesheye imvugo y'iwacu kuri ico kibazo yamitomoye neza CNDD-FDD tuyifatira ku vyiba yakoze dufata ku ngingo iba yafashe tuyifatira ku bibazo biba bihari turindiriye ko itanga kwinyisho niko tuvuga nabwo tubivuga ngo ni intwaro y'abahutu siko iyo jambo ntirikoreshwa mu mvugo ya Focode turavuga tuti intwaro ya CNDD-FDD umukuru w'igihugu witwa Evariste Ndayishimiye niko tubivuga nta munsi n'umwe twe dukoresha bene iyo mvugo ifatira ubwoko bwose mu kivunga aho n'ukuri yatwambitse ibara yaba bishoboka yadusaba imbabazi yatubesheye hanyuma witwa hanyuma sinzi Nkongoro ngira yabajije ikibazo tugira dutandukire ego ngira Alice munyemere twotandukira igice cya nyuma tugakoresha iminota 15 dusigaranye egome gatoya ego Ndereyimana sinzi ko ari Hasane Gatwa canke nde yabajije ngo ivy'inkuba mu kibira hari uwamwishuye oya ntibaramwishura inkuba mu kibira si ibindi niyo FDLR nyene ifatanije na leta y'u Burundi kuko ntaco bakorera mu Burundi leta itabizi n'imbonerakure hari igihe baja kugira sondage bimwe vyo gusotera ngo barabe ko baciye mu kibira boshika mu Rwanda ico gihe rero ntibari bazi ko mu kote y'u Rwanda hoba hacunzwe barahaboneyayo imbwa yaboneye ku mugezi harya rero bararaba ati none mu Burundi twokwemanga ko twakubitiwe mu kibira bati n'abadukubise ntitwamenya baribo reka tuvuge ko twakubiswe n'inkuba mu ncamake n'ivyo rero niyo nkuba bavuga nta bindi hariya de l'autre côté mu bavyara bacu mu Rwanda no kuzandi nord bo ntibazi ibintu byo kuvugira hejuru ngo birata ivyo bakoze bucece abandi nabo murazi ko iwacu muri CNDD-FDD n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye byose biri ku munwa aho parallel iruguruye ariko ku bijanye n'ingene bakubitiwe mu kibira bahisemwo kuvuga ko bakubiswe n'inkuba murakoze urakoze Emmanuel Ndereyimana Gilbert turatandukira mu kanya kaba itishaka tushaka kino kiganiro ariko unyihanganire akanya gatoya abasabye amajambo ndabona ari benshi ariko mutwihanganire abanywanyi ntibaherera mu bindi umwanya wamaze kurengana twari twageneye kino kiganiro ariko imbere yuko dutandukira Gilbert igice cya gatatu unkundiye dufate iminota 3 twakire umunywanyi yadusavye ijambo Mutama Mbonimana twagenda tamuhaye akajambo yadusavye kugisha avuze Mutama Mbonimana nimwa muriko muratwumva ijambo n'igiwanyu sinzi ko Mutama Mbonimana muriko muratwumva mwo kugura mikro kumbure mikro irugaye mikro yiwirugaye sinzi ngira kumbure ngira ntari hafi nimba atari hafi kumbure ko ahazira hose turamuha ijambo Alice kugira ngo ducunguze umwanya umwete reka mere kwa Teddy mazina kumbure nimba muri ko muranyumva uno munsi abantu bagumye babaza ati cokogwa n'uwo gikora mbega birakunda yuko muravye intambwe amasezerano ageze ko hagati y'abashamiranye muri Kongo Uburundi bushobora guhamagagwa byoca mu nzira izihe kugira ngo haba amasezerano yotuma abo bagwanywa bagwanirizwa hamwe
bamwe abandi bakazitira iwabo hakaba umuturama mukorese iminota 5. itanu ni myinshi mugabe icokorwa uno munsi cyonyene nuko abarundi bova muri Kongo kuko ikibazo cyo muri Kongo kiraturaba nk'igihugu kibanyi mugabo bovayo. Ubu amakuru ya nyuma nari mfise ntaraverifya nuko hari bavuga yuko hari 24 batayo z'abarundi ziri muri Uvira kandi bari kumwe na CNRD na FDLR n'abazarendo na FRDC hamwe n'ibindi bintu biriko biraza bica Karemi. Sinzi umuntu yavuze kare ibintu vya Karemi cyangwa namwe numviriza ikindi kiganiro bavuga yuko Karemi en fait Karemi iri kwitanganika donc niho ubwato buca buzana abasirikare bandi baca mu Burundi. Ico kugwa cyonyene kuri leta y'u Burundi uno munsi nuko bovayo bagacunga umupaka bakazibira bakava mu kibazo cya Kongo. Ntimubona ko bikwiye yuko Uburundi buja mu bijanye n'ayo masezerano kuko nabwo burabwa n'izo ntambara ziberayo niko guhungabana k'umutekano? Uburundi bwaguye mu kangaratete nk'Ububirigi. Ububirigi bwagombye gufatira amasanction u Rwanda burirukanwa. Uburundi nabwo bwivanze mu ntambara itaburaba nabwo nyene genda yita l'angle mort du conflit en fait. Ntibuboneka nta mahera bugira nta intérêt nimwe bufise kandi n'abatware babwo je ndabivuga menya n'abatware babwo barageraho batavuga ibintu biroranye cyangwa bitumbereye. Ministre wa Affaires étrangères Maxime Prévost mu Birigi yaraje i Burundi avuga ngo le Burundi est un élément de stabilité dans la région. Mais c'était totalement l'inverse. Donc kugira nishe ikibazo cyawe ico bokora bokinjura hakiri kare. Ego hanyuma ku bwanyu nta ruhara mubona hari n'uwakibagije ati kumbure ko ibindi bihugu imiryango Burundi burimwo canke ivyo bihugu mpuzamakungu kumbure ko bishobora kuba bizi uruhara Burundi bufise muri iyo ntambara byo ntacyo mubona nk'intererano bari bakwiye gukora kugira ngo Uburundi nabwo bujemwo? Uburundi bwarishe EAC yari communauté d'Afrique de l'Est yari imaze gutera imbere twari tugeze muri monnaie commune kugira amafaranga amwe kwishira ukizana bayishe bicaye muri Bwiza bicaye muri Masisi barayica irapfa nico gituma ijwi rya Teddy mazina riragiye sinzi ko Teddy uri kuratwumva ariko ijwi ryagiye ngira ego ngira mwosubiramwo mwariko muravuga ivyo Burundi muri EAC ariko ijwi ryari ryagiye. Teddy uranyumva ubu ndabumva kumbure ngira Teddy araza kugaruka ijwi rye niko ryasohoka ngira yogerageza akunguruza ahagaze. Reka tube turagaruka kwa Ndereimana Emmanuel Ndereimana mwebwe muvugira Seforo Arusha kumbure ko hariho uruhara igihugu n'abategetsi bategerezwa kugira kumbure namwe abanyepolitiki hari ico mutegerezwa gukora kugira ngo nimba ari ayo makungu muyasabe akarere mugasabe kugira ngo bino bibazo vy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari gitorerwa inyishu hamwe Uburundi bujemwo. Ku ruhande rw'iwanyu muri Seforo Arusha muri ko mukora iki hanyuma mubona abandi bategerezwa gufasha kugira ngo inkurikizi canke kazoza ntikabe kabi ku Burundi kubera bino bibazo bijanye n'ishigwa mu ngiro ry'amasezerano? Okay, inkurikizi mbi yoyo irimwo deja ukuvuga ngo inkurikizi biki icokorwa cose ni twebwe ntitwifuza ko gikorwa niyo leta y'u Burundi kuko yarananiwe surtout turarinye imyaka ibaye indiri myinshi cane. Burya buri mwaka canke buri manda umukuru w'igihugu atwaye iba ari ese yindi abanyagihugu bahaye umukuru w'igihugu ariko urumva byaranse byarananiranye. Burundi uravye ingene bwitwara mu karere nta jambo bufise barakabona batabatumiye Doha canke Washington ntaco bari bagiye gukorayo. Icoshoboka ubu kimwe canke bibiri bitatu
hari ico Tede yajeje kuvuga, abo basirikare b'abana b'u Burundi bariko bapfira muri Kongo bazira iki? Uburundi busha bwokora iki muri Kongo? Bagiyeyo ngo bagiye kuja hagati y'abashamiranye M23 na leta ya Kongo, birotruva ahubwo bariko bafasha Kongo n'interahamwe kugwanya M23. Urumva rero ntaco bariko barakorayo, abo basirikare bacu nibaveyo. Ikindi duhora twiyumvira turibaza tuti mbega abasirikare b'u Burundi muri ration babaha barabashiriramwo umufa w'igihuna nibiki ko bagenda nk'uko umengo bashowe nk'intama zitagira ubwenge, kandi tuzi ko umusirikare icambere guhera kuri urya muto gushika ku mugenerale, naho ubugenerale bwabo rimwe rimwe buri entre guillemets ari abantu bategerezwa kuba baca ubwenge, bari clairvoyant, babona ikiriko kiraba ku gihugu bakakibona imbere yuko gishika. Bashorwa gute mu ntambara itabaraba? Mbe ntibohaguruka bakavuga bati oya, aho vyakabereye ni kera, bafata ibintu mu minwe, bavume bavuga bati turakoze transition y'imyaka 3, abanyepolitike nimube muri tunganya, muzotegura amatora, habe amatora y'ukuri, habe seni y'ukuri, kero meilleur gagne, hanyuma abarundi bazomushinge batwarira bose. Ico nico mbwira abasirikare b'u Burundi, aho kuko hari uwavuze ati Pacifique yavuze ati baratumira abo muri leta mu biganiro nk'ibi kugira nabo bazanye version zabo, ntibaze bababuza kuvuga. Ariko muri iki kiganiro barimwo, iyo ibiganiro nk'ibi bibaye, abavugizi bakubitigwa kubikurikira. Ubu ariko bararegistra nabo naho batintervena, haba muri presidence kuri Ntare House nico kimwe, haba muri CNDD-FDD kuri headquarter yabo mu mugambwe, baricaye gushika ku munota wa nyuma ikiganiro kize guhera, bariko barakurikirana. Ibi vyose tuvuga ni message barazi ko bananiwe. Ico gusa tubasaba kindi, iyaba byashoboka umukuru w'igihugu Evariste yotanze imihoho, ariko ndende bakunda amafaranga ko sinovuga ngo barakunda n'imiryango yabo, iyo ariko bashira mu kangaratete babaha amafavere partiche adaciye mu kuri mu mategeko, kujya kose no gukwegera umuvumo kuri kuba bakomokako. Abanyagihugu rero nibo tuvuga tuti mube magabo umwanya wari wo wose, mube magabo kuko hari abavuga bati igihugu ntibagitanga kiragwanirwa. Nta bantu barusha inguvu abanyagihugu nibaza ko naho boba baravuga bati reka turindire ejo canke mu mwaka uza turabe ko bizohinduka, ngira baramaze kubona yuko atakazoza kavuye muri system ya CNDD-FDD gahari. Ico gituma nkunda kuvuga nti iyo CNDD-FDD ikwiye kuranduranwa n'imizi, kubera n'igiti wateye wewe nyene ku rugi wawe, iyo ubonye imizi ibangamiye impome z'inzu zitanguye kugira imigaga, icuka ukirandamiza. Abanyagihugu twayishizeho itugezaho tumaze kuja mu rwego
Gilbert kumbure sinzi ko ngira kumva connection iriko iramugorana Emmanuel Ndereyimana sinzi yuko nimba ariko aratwumva ngira yosohoka gato akagaruka mu kurindira yuko duha ijambo Pacifique sinzi ko arise mwoba mwashoboye gutora Mutama Mbonimpa kugira ngo tumuhe ijambo ashikirize iciyumviro yari yagomvye gushikiriza. Mutama Mbonimpa nimba muriko muratwumva ubu mwokugura micro. ngira ngo ntari hafi twagerageje kumurondera ariko ntitumutora Gilbert ngira turashaka kubandanya na Pacifique ndazo. Ego Pacifique ngira ikibazo ni nk'ico twari twabajije abandi batumire tuce dusoza umwanya wa turangiranye ngira muragerageza gusongora. Ego murakoze ivyumviro n'ubu novuga ntivyamaze kuvugwa. Ubwa mbere Turabumva Emmanuel mwari mwagiye kumbure ngira mwariko murasoza iciyumviro. ugatawunyumva mumbabarire ndahejeje nsanga sindabumva mumbabarire sinzi abo mwari nagejeje ariko nsanze hari uwundi ariko aravuga nabandanye ubwo muraza kunyibutsa aho naringeze ndashobora guca mbandanizako warafise ijambo rero abandanye ko bara Ariko musa n'abariko barasoza iciyumviro muriko muravuga yuko ku bwanyu inyisha ari uko CNDD irandurwa na n'umuzi niho mwari mugeze ivyo twavyumvise sinzi ko hari ikindi mwagomba kongera ko bikiza. irahanduranwa n'imizi sinzi ko nababwiye nti niyo uteye igiti mu rugo iwawe ukabona imizi harageze igihe ibangamira impome z'inzu hakaza imigaga ico giti uragitema ukakirandurana n'imizi niyo CNDD rero mvuga kurandurana n'imizi nababwiye yuko abanyagihugu nibo bafise gufata ibintu mu minwe kuko iyo ndiko ndavuga nijya twatoye 2005 kuko 2010 siyo 2015 siyo urumva bigumije ku butegetsi ku gikenye aho rero batugejeje baducura bufuni na buhere na buhoro hageze rero ko abarundi natwe tuyishitura nkakanuka murakoze. Urakoze ku vyiyumviro utanze Emmanuel. Pacifique ngira nimwe mugira musoze ku cyokorwa na cyane cyane ku bijanye na politike y'akarere icyofasha kugira ngo hazitigwe muri kazoza kino kibazo twavuze nikize gitere ingorane mu Burundi haba icyokorwa n'abategetsi ku Burundi ku bwabo icyokorwa na societe civile icyokorwa n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi icyokorwa n'amakungu. Ego murakoze ngire ko bwa mbere mbwira hariho abantu batwadikira kenshi canke nigeze kubyumva na hagera bitiranya igihugu n'intwaro. Ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye gose ugasanga abantu bariko baravuga ngo turacafuza igihugu ngo turambika ibari igihugu ngo kubera ko twerekanye amabi intwaro ibiri kwirakora. Ico n'ukuri abantu bocamiza kumuzirikanyi intwaro n'igihugu ni ibintu bibiri bidasa. Ico gihugu twese turagikunda nabo basendefte bacica baragikunda burya bajya batwara cyo kuvuga ngo bantu Burundi ariko babutwara nabi bibaza ko babukunze bagasanga igihugu bariko barakitwicira natwebwe tutabona ibintu cyo kimwe nabo natwe dukunda igihugu twese nta numwe avuga ngo Burundi ni bubi mugabo twe tuvuga ko Burundi butwawe nabi abantu bariko badutwara bariko batwicira igihugu. Ku kijyanye n'icokorwa kuri bino bibazo twagiye turavuga hari ivyo ubwa mbere umuntu yoba yobwiye leta y'u Burundi isanzwe idahanurwa nama navuze kenshi sinkimenye ico noyibwira n'ico ntoyibwira kuko ntihanurwa iyo leta karabaye ubundi umuntu yayibwira ico Tedi yamaze kuvuga ati va n'ingoga muri ivyo bintu vya Kongo ubundi ivyo bintu bizokwegera igihugu cacu mubandanije ivyo bintu bikwegere n'iyo ntwaro yo nyene uko yavuze ati bariko barunda inguvu zabo zose Uvira bica vyibutsa igihe Goma itemba inguvu zose zishoboka zarazanywe igoma ku buryo bari batanguye kwigamba bazi ko Goma habaye intambara bizoba bisigura ko n'u Rwanda baca barufata uko baharura inguvu zari muri Goma bagira ati ngaha nta gisigaye u Rwanda tuca turufata ariko ivyakurikiye vyarabatangaje ingene mu mwanya muto ya Goma yabatembagaranye. Rero niyo Uvira bashobora gusura kurwa muri iryo kosa ryo kwibaza ngo kurunda inguvu nyinshi niko kuza guhindura ibintu basubire gusanga ahubwo bihava bikwega bibi kurusha n'ibyo bariko baribaza. Ikindi nuko twamaze kukivuga
nihaja kuri iyo ntambwe yo kwinjiza abagwanyi ba FDLR mu Burundi kugira ngo babandanye ingwano imwe Ndayishimiye yavuga yuko uca baca mu Kirundo, na kandi kaga gakomeye cyane bashobora gukwegera igihugu. Mu myaka hariya mu za 2010, 11, 12 haravugwa cyane amakuru y'ibihugu mu karere byari ko bigura ibigwanisho bikomakomeye, vyaravugwa kuri Tanzania, vyaravugwa ku Buganda, vyaravugwa ku babanyi, vyaravuzwe muri Kongo yo kwa Kabila, vyaravugwa ico gihe. Uburundi nibwo bwonyene wabona buri hagati y'abantu bariko bagura ibigwanisho bikomakomeye bwo butariko buragura. Ndibuka abantu twaganirira bagira bati iyo bimaze kuba gutyo ukabona bose ababanyi bagura wowe utariko uragura, bisigura ko ingwano ku rubuga rw'intambara ruzoba wewe. Rero niyo bakora iryo kosa ryo kwiyumvira gukwega aba FDLR mu Burundi kugira babandanye ingwano yindi, nuvuga ko urubuga rw'intambara ruzoba rugira ruhinduka Uburundi bazoba babwira barugire urubuga rw'intambara. Rero guhanurwa ndazi ko badahanurwa, ariko reka nico tugende tukivuza. Ikindi nuko biboneka ko abategetsi b'u Burundi bo bitegurira ingwano nyene. Uravye nk'ibi vya FRAD, nta kiganiro turayikora ko neza ngo tuvuge ibi bavuga ngo ni force de réserve na développement, bariko bahamagara imbonera kuri ingene baziha ibigwanisho vyemewe. Ni ikimenyetso cerekana ko intwaro mu mutwe ikiriyo mu minsi iri imbere ari iyindi ntambara nini mu kugwiza abagwanyi no mu kuba batizigira neza igisirikare bafise. Aha rero naho nyene umuntu abandanye guhanura intambara, wiyumvira ngo ni ugupfa kuyihamagara ukayishobora, ibikurikira kenshi bikagutangaza. Ariho haca haza kamo Emmanuel yamaze kuvuga, yateye abasirikare b'u Burundi. Mbega abo basirikare bo bazoguma batega umutwe kuri ivyo bintu byose biriko biza bibagana, canke barashobora kugiraho nabo bavuga ijambo bakabwira abategetsi ba politike ko batemeye ko babandanya babagira ibiraro no kubategurira impfu zidasiguritse batabona ico bariko barapfira, haba kubibabwira kugira bihagarike binanira. Pacifique, sinzi ko muriko muratwumva, ijwi ryagiye. ngira ngo nawe nyene aga connection karamugoye, sinzi ikibaye. Kumbure ko ngira sinzi nuko yoba ariko aratwumva. Nimba atariko aratwumva, reka kumbure tube turasa n'abasozera gato, ngira nawe nyene yariko ararangiza. Teddy Mazina, ngira sinzi ko hari akajambo ka nyuma mwifuza gushikiriza muri kino kiganiro, umunota umwe. Sinzi ko bariko baratwumva Gilbert, mbona umenga hari ikibazo c'amajwi. Sinzi ko abasigaye bariko baratwumva. Emmanuel Nderimana, muriko muratwumva? Nibaza ko Ego nje atwumva. ndabumva neza. Nje ndabumva. Ego. Sinzi Gilbert ko munyumva ati mwebwe. akajambo ka nyuma muri kino kiganiro turiko turasoza. Ego akajambo ka nyuma novuga, icambere yo mu presence hano je mu Sephora Arusha ndi umuvugizi, ariko n'urunani rw'abanyepolitike n'imigambwe tavuga rumwe na leta. Ndafise umugambwe rero mvamwo, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umugambwe IPD Zigamibanga. Hanyuma ku bijanye n'ikiganiro twariko turavuga, mu gusozera, nsa n'uwasozereye nariko ntera kamo abanyagihugu ahanini, ni twe dutwagwa ducuritse, ni twebwe rero dukwiye gufata ibintu mu minwe, kuko CNDD-FDD twarayigerageje imyaka ibaye myinshi, bashize inguvu hamwe mu myaka yose, yaratweretse rero yuko twihenze. Hageze rero yuko tuyisezere uko bishoboka kose, dufatanije n'abo basirikare nyene, bahumura amaso, bakubite agatima mpembero, babone ko bariko bakoreshwa amakosa. Barabishoboye, amategeko ya gisirikare arabivuga yuko iyo igihugu kiriko gitwagwa nabi bafata ibintu mu minwe.
niryo jambo nari ego nshaka guherezako. Murakoze. murakoze Pacifique, ndabona mwagarutse mwariko murasoza, E- ngira mwosoza iciyumviro. ego byacitse ngira ndiko ndavuga ku basirikare twariko dutera akamo ko nabo ico kibazo kibaraba impera n'imperuka batagize ijambo riboneka bivuga ko nabo bizobagarukako kurusha n'abandi batari bake. Havuzwe Kumbure ko icama Pacifique sinzi yuko muriko Allo? muvugira ahantu habiri amajwi Ntimuriko aguma muranyumva agaruka, neza? tubumva amajwi yisubiramwo. Sinzi ikibaye iwanje nta cahindutse kuko nariko Ubu nibaza ko vyatoye inyishu. Okay. Nariko ndavuga nti mu mwanya byacitse ndiko ndahanura abasirikare ko ari ikibazo kibaraba, ntiyoja no ku banyagihugu. Havuzwe ivy'amoko, ngaruka yuko nta na rimwe ndabona intumbero zo kwica nk'ubwoko bumwe zaretse gukora ku bundi bwoko. Ni ukuvuga umuntu wese aza twigisha ko yogirira nabi ubwoko kanaka, n'ubundi bwoko buze butahure ko kugirirwa nabi bizoba biberekeye nabo nyene. Ivyo ntaco bimaze. Ku makungu niho nohereza, amakungu bariko biga gutora umuti w'ikibazo c'Uburundi, ntibakwiye gufata minenegwe ikibazo ca Kongo, ntibakwiye gufata minenegwe ikibazo c'Uburundi. Ikibazo c'Uburundi kidatoye umuti, izi njyane turimo kuva muri 2015 hazoguma hariho ingorane mu karere, nk'uko kandi ku vya Kongo naho Uburundi uko buhagaze buzoguma bufasha kongereza ingorane kurusha gutora umuti. Twabisiguye bihagije ingene Uburundi bufise izindi nyungu zitandukanye n'amahoro ariko aza muri Kongo. Uku gufatana na FDLR, uku kuba bagurisha abasirikare muri Kongo, n'uku kuba Kongo bariko bayikuramwo ubutare bazana mu Burundi, ntaho bihuriye n'inyishu yotuma abasirikare b'Uburundi bavayo, Kongo ikagira amahoro, kajya karere kakaba gafise abakagaba baboneka, Uburundi budashobora kuja kwinjirayo uko bushatse. Rero umuti uriko uratorwa udafatiye no ku Burundi ngene buhagaze, nawo nyene bazoba bihenze, iyo dimension batayinjijemwo, akarere kazoguma gafise ikibazo gikomeye. Ego me Pacifique murakoze cyane, ngira ngo imbere yuko tubashimira tubasubiza ijambo ku izina rya Fokode, mushimire abariko baradufasha mu kino kiganiro n'abariko batwumviriza. Ego cyane, ndabakengurukiye, mpere kuri mwebwe nyine amenyesha makuru, ku kigoro mwaba muriko muragira mu mpera y'indwi gutya mukadufasha, ikiganiro mwakirongoye neza, turabashimiye gose. Ndanashimira abatumire bacu bemeye kutwitaba, Emmanuel Ndereyimana na Teddy Mazina, si ubwa mbere batwitavye, nizere ko no hanyuma tubarondeye bazokwemera kuza. Intererano yabo yabaye ntangere, kino kiganiro nticyari kugira akanovera cagize iyo aba tutari tubafise. Baduhaye amakuru akomeye cyane, baduhaye intererano zikomeye cyane, ndabakengurukiye. Ndashimiye abakurikiye ikiganiro, na cyane cyane babajije ibibazo, navyo nyene vyari ibibazo vy'inkoramutima vy'ingirakamaro. Bakoze bose, ni kuri mwese ndabakengurukiye, muze kugira ijoro ryiza. Murakoze cyane Pacifique Nazwe, reka natwe tubashimire ku ntererano zanyu muri kino kiganiro no mu bindi biganiro byose tumaze kuremesha. Egome tukeguruke na Ndereyimana Emmanuel, ndabona Teddy Mazina adugije Murakoze cyane namwe. Teddy Mazina sinzi ko ico mbwira mushikirize, twariko turasezera shikiriza akajambo, hanyuma tubashimire na mwebwe ku ntererano yanyu muri kino kiganiro. Ngira ngo Teddy Mazina ntariko aratwumva, ndabona mikoro yiwe yuguruye ariko ntariko aratwumva. Murakoze rero abatumire bacu muri kino kiganiro muri rusangi. Gilbert unkundiye, reka dushimire n'abariko baradukurikirana na twebwe muri kino kiganiro, na cane cane abagize icyo baterereye. Tugire ko dusaba imbabazi abasavye amajambo ntibaronke akanya ko gushikiriza ivyiyumviro vyabo. Aha twibutse Bandorere, Kabose, Save na Mutama Mbonimpa batashoboye kumvikana, n'abandi batandukanye batashoboye kuronka ijambo. Mutwihanganire, umwanya wadusize. Abakunzi ntibaherera mu mubindi ariko turabafise ku muzirikanyi.
reka kandi dushimire bagenzi bacu Jerome Kazabukeye yadufashije mu buhinga bw'ivyuma kugira ngo amajwi abashikire ku mbuga zitandukanye za Fokode. Gordon yongeye ko yarahagarikiye kino kiganiro nawe nyene turamushimiye bimwe vy'umwihariko. Gilbert nawe ndagushimiye twafatanije muri kino kiganiro. Reka nanjye Imana ndagushimire ibaheza Alice Imana ibahezagire Hakizimana, cyane nshimire rwose. abo bose bariko baratwumviriza, nshimire kandi abo twakoranye muri kino kiganiro. Amahoro n'umunezero bitangwa n'Uhoraho bibane namwe naho mu kiganiro kizokurikira.